Matayo ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere kugera ku k'12, n'Injili ya Yohani ikigabane c'12 kuva ku karongo ka 23 gushika ku ka 28. Umukate w'ijambo ry'Imana uwo mukate w'ijambo ry'Imana niwo tuzomanyurirwa ejo ku munsi w'ejo. Tugerageze rero twitegurire umunsi w'Imana. Twitegurire umunsi w'Imana. Dutegure neza guhimbaza umunsi w'Imana. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Umunsi w'Imana uregereje, nejo mu gatondo aho bukera. Iminsi yose kuri twebwe abakristu, abana b'Ekleziya, barumuna ba Yezu, abana ba Bikira Mariya, iminsi yose tuzi ngaho guhera kuwa mbere ifise inkomoko ku munsi w'Imana, aho duhimbaza ugupfa n'ukuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. Erega igihe cyose abavyeyi bacu abasaserdoti kwa altari nyeranda bahimbaza inkuka ya misa, tuba turiko turahimbaza Pasika. Kuwa Mungu rero burya ni ipasika. Action Vibes TV iratwibukije rero twebwe abana b'Ekleziya, abana b'Imana, ko twokwitegura neza tukitegurira urwo rubanza rweranda rw'umunsi w'Imana. Rero twokwitegura gute? Dusome kandi tuzirikane ijambo ryo ku munsi w'Imana bihuriranye n'ukwezi kwahariwe Bibiliya, niko duheza tukaba abagenzi ba Bibiliya. Ubwa kabiri, dupange neza programa zacu zo muri weekend, kubera umunsi w'Imana ukunda kononwa n'umunsi uba wakurikiye wa gatandatu, aho tuba twabaye mu bintu byinshi, ukaca usanga umunsi w'Imana uratunaniye, kanatsinda ntawoja gushengera ibwami yaraye yasambutse canke warayeyo ijoro ryose. Twitegure rero tumenye ko umunsi w'Imana ari umunsi uhambaye, ari urubanza ruruta izindi manza zose. Tuwitegurire, dufate akanya kawo, twitegure tuvuga tuti tuza kugeza ivyo turimo gushika ngaha kugira ngo ejo umunsi w'Imana uze utworohere. Ubwa kabiri, dutegure ivyambarwa vyacu. Nigo rubanza rukomeye rwo kwambarira neza, ariko muramaze kubona yuko iyo hari umuntu bajya bavuga ngo nabakire yagutumiye, uriyaranja ukarondera agahuzu kandi nyene uba warabitse mbere, ukagomba no kuja kugura gashasha. Ariko rero umunsi w'Imana, umunsi wo guhura n'umukama, umunsi wo kuja gukengurukira Imana, ugaca usanga turiko twambara twabinegrije canke umuntu akavunduruka yirutse. Tumenyere rero gutegura neza umunsi w'Imana. Hama ubugira gatatu, dutegure ishikanwa ry'umukama tuje gushikanira Imana mu vyiba yaduhaye. Ntibivuga ngo nuba afise menshi, oya, ariko n'umutima ubujanye gushikanako. Ubugira gatatu, dutegure neza dusome ibisomwa biba bitegekanije kugira ngo tugende twabizirikanye. Tugende twabizirikanye neza, tuzirikane ijambo ryo ku munsi w'Imana, ko turakunze kumva aho tugenda twidoga ngo atashatana kimwe numvise, natashatana kimwe nkwemwe. Ariko iyo ugiye wasomye wisomeye ijambo ry'Imana, abavyeyi bacu abasaserdoti bakaca bagira ko nabo bakadusigurira, bigashikira nawe mu vyo wari wasomye, ntutaha uko wagiye. Hama ikindi naco, twitwararike gutegura umunsi w'Imana dusabira abasaserdoti b'umukama ko baba baje kutumenyesha ijambo ry'Imana kugira ngo baze kubikora neza cane bari kumwe na Mutima Mweranda. Twitwararike kandi gusabira abasoma ibisomwa nabo kugira ngo basome, abo bariko barasomera bategera batahura. Dusabire kandi abaririmbira Imana badufasha ku minsi y'Imana, kuko ntibaba bari muri concert, baba baje kuririmba, ko baravuga ati kuririmba neza ni gusenga kabiri. Iyo baririmbye neza rero abaririmbira Imana barafasha abakristu kuba muri ico kiringo ceranda c'inkuka ya misa. Abandi twosabira abatoza ishikanwa kugira ngo ntibahave bageragezwa n'umugwanizi ngo basange ishikanwa ry'Imana
bararinyotoye ko bagikozeko. Ego abandi bo gusabira ni bajya bo muri protocole bajya bicarika abantu tukabasabira nabo kugira ngo bicarike neza barongorwe na mutima ku buryo baza kubona wa wundi akuzaje bakamuronkera akabanza eka n'ibindi byose biba bijanye n'ico kiringo co kwicarika. Eka mbere dusabira abo bose baba bafise ico bajejwe mu nkukanyiranda ya misa kugira ngo ntihave hagira ubutirimutsa waje gusenga wataha avuga ati nawujwe guhura n'umukama n'uriya camuriya. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Kuri uyu w'Imana itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 tuzoba duhimbaza idominika ya 12 y'umwaka w'amasabamana a kwisi yose niyo tuzohimbaza. Ariko twebwe hano iwacu mu Burundi hamwe no mu Rwanda abungere bacu bashimye ko hohimbazwa abamaratiri b'i Buganda basanzwe bahimbazwa ku igenekerezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatandatu muri Eklezia yose. Aberanda batwegereye hano iwacu, aberanda bababanye. Turakengurukira rero cyane abo bungere bohejwe na mutima mweranda bagashima ko kuri uyu munsi twohimba ko kuri uyu munsi w'Imana tuzohimbaza abo beranda kubera biradufasha bikatwibutsa natwe ko dutumirwa kuba beranda kubera niryo teka ry'uwa Kristo. Axia Vibes TV ni kiraro kitujana ku Mana kuko ariho tuvoma iteka. Kubw'ivyo turabatumiye abakristo muri hano n'abari mu mahanga cyane cyane abategereye amaparuwasi hahandi urambika ukavuga ngo ni kure cyane cyane hahandi ugenda bari mu mahanga. Turamaze kumva yuko hariya ugenda gusenga ugasanga hariyo babiri usanga warambiwe. Dutegure neza rero umunsi w'Imana ntiturambirwe ngo nuko tuzagusangayo bakeya. Ego twitegure kandi mu gusoma amajambo mu gitabo c'abafiriye Israel ikigabane c'indwi nitwabishobora tuze tubisome cose kuko uturongo tuzodufasha mu gisomwa ca mbere tuzodusanga aho nyene. Hama kandi igisomwa ca kabiri naco wa umutumwa Pawulo yandikiye abaromani ikigabane c'8 tubishoboye nayone tuzoyasome yose kuko niho tuzokuramwo uturongo tuzodufasha. Injiri uko yanditswe na Matayo ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere kugera ku 12 n'injiri ya Yohani ikigabane c'12 kuva ku karongo ka 23 gushika ku ka 28. Umukate w'ijambo ry'Imana niwo uwo mukate w'ijambo ry'Imana niwo tuzomanyurirwa ejo ku munsi w'ejo. Tugerageze rero twitegurire urwo rubanza rweranda umunsi w'Imana twavuganye uko twowitegurira cyane cyane tukibuka kugenda twazirikanye ayo majambo meza kugira ngo nitwagera gusigurirwa aze kutunyura tuyumve neza. Bakunzi ba Axia Vibes TV turabakengurukiye mwe mwabanye natwe muri kuno kwibutsanya kwitegurira neza umunsi w'Imana. Mugire aho muba mwubahwe umunsi mwiza.